ntiyamurangirije kuca abandi bari bagiye gukora, ariko yamuhaye possibilité yo kubohoka icaha. Haleluya! Mu kumugirira imbabazi, kuko condamnation ntihindura umuntu, ariko imbabazi zirahindura umuntu. Twese turi ngaha kubera imbabazi z'Imana zaduhinduye, kandi amahirwe Imana yagiye iduha mu ntege nke zacu no mu kunanirwa nivyo bidutumye no munsi tukikunda Imana, tutoyiva ko tuyikurikira, kuko igihe cose iratwihanganira, kandi nta na rimwe twisanta mu mugongo mu buzima bwacu turi kondane, kuko turizeye imbabazi z'Imana ku buzima bwacu. Haleluya! So rero Yesu nico ari. Yesu ntakurangiriza mu byakunaniye. Yesu aguha amahirwe yo gukira muri ico cakunaniye, akakwereka uburyo bwo gusohoka, akavuga ati naho ndagukijije urupfu rw'uyu munsi, ariko vaho hantu si mu kibanza cawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya!